Ako kari akanyamuneza karangwa kuri stade yo mu Vyegwa vy'Imana iri muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi mu birori vyo gutangura k'umugaragaro isekeza bise ibibondo bizira ubwandu bwa sida. Iryo sekeza rikaba ryatangujwe n'ishirahamwe Opedase Burundi risanzwe rirongowe na nyen'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mwijambo yashikirije yugurura iryo sekeza mu birori vyari vyitabiriwe n'abantu isinzi bava mu mpande zitandukanye z'igihugu hamwe n'abatumire bo hanze yaco nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Zambia hamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Centrafrica. Yavuze ko ishirahamwe Opedase Burundi ryatanguje iryo sekeza mu ntumbero yo gutanga intererano kugira umugera wa sida ube wabaye nk'umugani muri Afrika gushika mu mwaka wa 2030. Banyakubahwa batambukanye b'abakuru b'ibihugu batumire bahire mu ikoraniro ryahuje abatambukanye b'abakuru b'ibihugu i New York kwigenekerezo rya 2025 Nyakanga umwaka wa 2018 ku civugo ko amakungu yogira urunani kugira ubwandu bw'umugera wa sida buranduranwe n'imizi ku bana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa sida. Twari twemeye icese ko imbere yuko uyu mwaka urangira tuzoba twatanguje mu gihugu cacu isekeza ibibondo bizira ubwandu bwa sida kugira bibe ivyikimazi. Murababona ngaba batwegereye ngaha hafi abana muduzi ibiganza bababone. Turafise akarorero keza kagaragara. Ibi rero nibaza ko byodutera intege mu gushigikira iri sekeza. Uyu munsi rero turabishitseko turanezerewe. Ibi bizokwandikwa mu bikorwa bitazigera byibagiranwa Opedase igendera kora. Intumbero ya Opedase hamwe n'ibihugu vyo mu mugabane wa Afrika bihurikiye hamwe Union Africaine mu kwiyumvira gutanguza iri sekeza ibibondo bizira ubwandu bwa sida kandi vyikimazi kwari guterera kugira ngo ntihagire umwana abagihitanwa n'umugera wa sida. Ihangiro rikaba riri uko mu mwaka wa 2030 umugera wa sida uzoba waranduranywe n'imizi mu bana, gutyo abana n'abavyeyi bakagira amagara meza. Kugira dushikira iryo hangiro iri sekeza ryabanje kwihutira ku vy'amakungu yiyemeje gushikako mu mwaka wa 2020 kugira ubwandu bw'umugera wa sida ku bana bavuka ku bavyeyi bagendana umugera wa sida buranduranwe n'imizi nk'uko biri mu ihangiro Afrika yihaye ko mu mwaka wa 2030 umugera wa sida, ingwara y'igituntu na malaria byoba byabaye umugani. Ngivyo ibyatumye Burundi bufata ingingo ko bugiye gukora ibishoboka kugira ntihagire umuntu n'umwe yosubira kwandura umugera wa sida, ntihagire umuntu n'umwe agendana umugera wa sida yosubira gukumirwa, ntihagire umuntu n'umwe yoba acicwa n'ingwara z'ivyuririzi zivuye ku mugera wa sida. Iyo ngingo iri mu ihangiro ryo gushikira 90 incuro zitatu mu mwaka wa 2020. Nukuvuga ko ibice 90% by'abantu boba bipimishije umugera wa sida kandi batoye inyishu. Muri abo bazi ko bagendana umugera wa sida ibice 90% boba bari ku miti ipfufahaza. Ko muri abo bari ku miti ipfufahaza ibice 90% boba barakurikiranywe neza gushikaho umugera wa sida ubu utacibonekeza mu maraso. Nico cyatumye Opedase Burundi yifadikanya n'abandi batambukanye b'abakuru b'ibihugu bahurikiye mu ishirahamwe ryabo ryo kurwanya sida kugira ngo ihangane n'ico kiza maze dushikire kazoza keza ku bavyeyi n'ibibondo. Iri sekeza dutanguje rero mu gihugu cacu
ni icyemezo ko tugiye gutanga intererano kugira sida ibe umugani muri Afurika mu 2030 bikazotuma amagara y'abana n'abavyeyi atera imbere. Ibirori bijanye no kugurura iryo sekeza bise ibibondo bizira ubwandu bwa sida vyaranzwe kandi no gutanga ingabire bayihereza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza asanzwe kandi arongoye n'ishirahamwe Opedasi Burundi. Iyo nayo ikaba yarigizwe n'inka zitatu, iyitwa ya bibondo, iyitwa ya buzima hamwe n'iyitwa ya buntu. Yaronkejwe kandi intama zitatu hamwe n'ibiseke birimwo ibifungurwa bitandukanye. Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya ikizaroho nyanganda sida ari nawe yashikirije izo ngabire mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, yavuze ko ubwo bushikiranganje bwahisemwe kumuha ingabire nk'ikimenyetso cyo kumushimira ukuntu yitanga mu kugwanya ikizaroho nyanganda sida no guhimiriza kugira ntagire ibibondo bivukana ubwandu bw'uwo mugera. Inyuma y'ivyo birori kabaye n'akaryo kuri abo bashitsi biteka duhereye ku batambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Zambia na Centrafrica ko gutemberezwa ahari ibikorwa bitandukanye by'urukundo n'impuhwe birangurwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abo bashitsi bakaba baratembereye irerero ry'imfuvyi ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi riri muri komine ya Mwumba turi mu ntara ya Ngozi. Aho naho hakaba harerewe abana b'imfuvyi batandukanye bagera ku 43. Mwijambo yashikirije ari ngaho kw'iryorero ry'imfuvyi ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko abenshi mu bana bakira ari abana babuze abavyeyi babo na cane cane ba mama babo bakiri bato. Yavuze ko abenshi muri abo bana baje kw'iryorero bakiri bato kandi muri kino gihe bafise amagara meza. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Centrafrica mwijambo yashikirije yarashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Mu majambo yiwe yagize ati ibikorwa nk'ibi vy'urukundo nivyo Imana idusaba gukora nk'abana bayo. Yavuze kandi ko Uburundi bwahezagiwe n'Imana kuko Imana yabuhaye umumama w'umutima mwiza. Yavuze ko kuva ashitse mu gihugu yigiye vyinshi ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Yavuze ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kubwiwe yarakwiye kuba mama w'abandi batambukanyi b'abakuru b'ibihugu. Eka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Zambia yarashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku mutima w'impuhwe n'ikigongo yafise no kubona kandi areza abo bana b'imfuvyi. Yavuze ko naho atari igikorwa coroshe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe yabishoboye. Yamenyesheje ko igikorwa nk'ico cari gikwiye gushigikirwa n'uwo wese afise umutima wo gufasha. Bavuye aho kw'irerero ry'imfuvyi ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi bakaba baciye berekeza ku ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ETS Buntu Dobuye. Iryo naryo rikaba ryatangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kuri iryo shure nk'uko vyavuzwe n'umuyobozi waryo, ibisata bihari akaba ari nk'igisata cyo gutunganya amahoteli n'ingenzi hamwe n'igisata cyo kubarira. Umuyobozi w'iryo shure akaba yaratembereje abo bashitsi ahasanzwe hakora kandi igisata cyo kubaza, hakaba hanahingurirwa ibikoresho bitandukanye vyo mu nzu. Bavuye ku iryo shure ETS Buntu Gibuye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherekejwe na mugenzi we w'igihugu ca Zambia ndetse n'ica Centrafrica bakaba baciye berekeza mu nyubako z'isambirizi n'imbonesha kure buntu iryo y'imfuvyi n'abapfakazi. Mwijambo yashikirije kuri iyo nsambirizi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ashimira abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Zambia na Centrafrica bagendanye. Yemeje ko kubona bashikanye hagati mu gihugu nabone biboneye ko mu Burundi amahoro n'umutekano ari umusesekara. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Zambia mwijambo yashikirije kuri iyo nsambirizi akaba yarashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku bikorwa byose arangura byo kwitaho abatishoboye. Yavuze ko ari ibikorwa by'agaciro byari bikwiye gushigikirwa na ryasanzwe yitaho abatishoboye akarihira kandi amashure n'abana b'imfuvyi batari bake. Nayo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Centrafrica nawe nyene mwijambo yashikirije ku nsamirizi n'imbonesha kure buntu y'imfuvyi n'abapfakazi yavuze ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cahezagiwe n'Imana. Yasozereye ijambo ry'iwavuga ko naho igihugu cy'u Burundi ahenshi kigizwe n'imisozi ihanamye ariko ng'Imana kandi yaragihezagiye kuko aho yaciye hose yabonye imirimo itoshe kandi ngo n'umwimbu w'ibiterwa bitandukanye urashimishije.